Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndakwipfurije kugira umunsi mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze ntanagukengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igutohoreza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ano makuru y'aka kanya rero harabashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ntara ya Rutana abapfungwa batozwa amafaranga n'ababarongoye. Abapfungwa bashasha bo mw'ibohero rikuru rya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi bategekwa kuriha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 300 y'amarundi kugira ngo baronke aho baryama. Abarongoye abapfungwa nibo bategeka abo bapfungwa bene wabo kuriha ayo mafaranga. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo imugina bane mu bimbi nzahabu baranyitse. Bane mu bimbi nzahabu ntibaratorwa kuva ku muhingamo wo kuri uwu wa kabiri. Bari mu kinogo kirenza imetero 20 igihe babonwa ubwa nyuma kubw'amasoko yaho nyene. Amahirwe yo kubatora ari bazima ni make cane ibivugwa na bagenzi babo. Iryo sanganya ryabereye mu gice ca Nyamihana muri zone Rubona ni muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ino nkuru itari nziza nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure, hico utegerezwa ni ukubandanya uri kumwe natwe. Nayo mu ntara ya Bujumbura uwahora arongoye ibanki nkuru y'igihugu yararungitswe mw'ibohero rikuru. Dieudonné Murengerantwari hapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba kuva ku mugoroba wo kuri uwu wa gatatu w'indwi iheze. Mu vyo akurikiranwako hakaba harimwo ukunyegeza amahera hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Uwo yahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi yari apfungiwe mu gasho k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Yari yajanyweyo kuwa ndwi Gitugutu 2023 guheze inyuma yo guhagarikwa ku bw'itangazo ry'umushikirizamanza wa Repubulika y'u Burundi Leonard Manirakiza. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi ku buryo bw'idonido ntuje kure, hico utegerezwa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere ntangurire ano makuru kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Rutana abapfungwa batozwa amafaranga n'ababarongoye. Abapfungwa bashasha bo mw'ibohero rikuru rya Rutana riri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi bategekwa kuriha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 300 y'amarundi kugira ngo baronke aho baryama. Abarongoye abapfungwa nibo bategeka abo bapfungwa bene wabo kuriha ayo mafaranga. Kubw'amasoko muri iryo bohero rya Rutana, abarongoye abapfungwa bategeka abo bagenzi babo kuriha amafaranga kugira ngo baronke icumba. Ikibanza mu cumba kizimbutse ni ibihumbi 50 vy'amarundi. Ica kabiri ni ibihumbi 150 vy'amarundi, ikizimvye cane ni ibihumbi 300 y'amarundi. Uko akaba ariko isoko ryegereye iryo bohero rikuru rivuga. Ivyo bikorwa mu gihe umushikiranganji w'ubutungane yategetse ko itozwa ry'ayo mafaranga ryohagarara. Umuyobozi w'iryo bohero yari yagirishije inama kugira ngo ahagarike itozwa ry'ayo mafaranga, ariko aho guheba uwo mugenzo abarongoye abapfungwa bagabanije ibiciro bava ku bihumbi 500 baja ku bihumbi 300 ku cumba kimwe rudende ciyubashe. Uko akaba ariko isoko rimenyesha. Kubw'amasoko yegereye iryo bohero abaheruka gutozwa ayo mafaranga ni abadandaza 18, umudereva hamwe n'abakozi ba OBR bari bavuye muri komine Giharo muri iyo ntara nyene baheruka gufatwa baca barungikwa muri iryo bohero bagirizwa urudandazwa rwa magendo ndetse no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu.
umwe wese yarishe ayari ibihumbi amajana atatu, ni ukuvuga miliyoni 5.4 yose hamwe. Ayo masoko nyene akaba atomora ko abari ku isonga y'iryo tozwa ry'amafaranga ari Jeremy Karenzo, ari umukuru w'abapfungwa arongoye icumba c'iteka ca mbere, azwi ku ritazirano rya Rujegeza-Nyundo, n'uwitwa Rafayeli basangira ayegeranijwe. Imiryango ikaba isigura ko umupfungwa adashoboye kuriha ayo mafaranga akubitwa n'abakuru bajejwe umutekano, ndetse yewe akanimwa ikibanza co kuryamamwo gushika umuryango wiwe uzanye ayo mafaranga. Abapfungwa basaba indongozi z'amabohero gufata ingingo mu ntumbero yo guhagarika iyo ngendo kuko ivyo vyumba vyubatswe na leta. Nayo mbandanije ano makuru nonyemerere ngushikirize iyi nkuru itari nziza ivuga ko imugina bane mu bimba inzahabu banyitse. Bane mu bimba inzahabu ntibaratorwa kuva ku muhingamo wo kuri uwa kabiri. Bari mu kinogo kirenza imetero 200 igihe babonwa ubwa nyuma kubw'amasoko yaho nyene. Amahirwe yo kubatora ari bazima ni make cane, ivyo ni ibivugwa na bagenzi babo. Iryo sanganya ryabereye mu gice ca Nyamihana muri zone Rubona, ni muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Imvura y'isegenya yaguye muri ako gace ituma imisozi isiduka nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baho. Abatabara barazanywe aho hantu ariko ntibashoboye gukura abo bagabo bane mu kinogo. Ivyo ari vyo vyose abo bagabo baramaze gupfa. Igikorwa gikomeye ni ukurondera gutora ibiziga vyabo. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu yavuganye umwiheburo mu gihe yavugana na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru ku mugoroba wo kuri uwa kabiri. Ku bw'isoko mu bajejwe intwaro, abimba inzahabu batari munsi y'umunani baramaze gupfa, abandi 17 barakomereka muri ubwo buryo nyene mu kiringo kidashika amezi 3 imugina. Abenshi muri abo bapfa bakora badakurikije amategeko kandi ntibaja hamwe mu makoperative kandi ntibari mu mashirahamwe y'ubwishingizi. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Abanyagihugu basaba ko ivyo birombwe bizwi ko vyimbwamwo inzahabu mu kinyegero vyugarwa. Musanteri wa komine Mugina haremeza ayo makuru. Julienne Ndayisaba akaba ahamagarira abimba ubutare kwitunganya bakaja mu makoperative no kugira ubwishingizi mu ntumbero yo gukurikiza amategeko no kwizera kuronka inshumbusho mu gihe c'amasanganya. Mu ntara ya Cibitoke abantu benshi barapfa buri mwaka basenyukiweko n'imisozi mu gihe c'imvura. Indongozi zo muri iyo komine n'ubushikiranganji bujejwe ivy'ubutare ntibarubahiriza amategeko muri ubwo buryo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko uwahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu yarungitswe mw'ibohero rikuru, aho ni mu ntara ya Bujumbura. Dieudonné Murengerantwari apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba kuva ku mugoroba wo kuri uwu wa gatatu w'indwi iheze. Mu vyo akurikiranwako hakaba harimwo kunyegeza amahera hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Uwo yahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi yari apfungiwe mu gasho k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Yari yajanyweyo kuwa ndwi gitugutu guheze inyuma yo guhagarikwa ku bw'itangazo ry'umushikirizamanza wa Repubulika y'u Burundi Leonard Manirakiza. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo igiturire, kunyegeza amafaranga no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Sylvestre Niyonsaba, umurwizatunga azwi cane ko ari uwo hafi mu muryango wa Nkurunziza, uwahoze arongoye Uburundi yapfuye kubera umutima wiwe uhagaze muri ruheshi 2020 ku bwa leta y'u Burundi yararekuwe ku bw'amasoko yacu. Uwo mugabo afise ishirahamwe ryimba ubutare mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, ari mu banyamitahe ba Global Port Services, ishirahamwe rijejwe gutunganya ikivuko ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Akaba ari na muramo w'uwahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu ku bw'amasoko yacu. Yari yahagaritswe, Murengerantwari yaraye ahagaritswe. Atarinze kuvuga izina, umukuru w'igihugu mu ikoraniro ry'abarongoye amabanki y'ubudandaji ku wa 14 Munyonyo yamenyesheje ko uwahoze arongoye ibanki nkuru yakorana n'abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ntibiramenyeshwa umunsi uwo mugabo mutoya mu barongoye BRB bose azoshirwa imbere y'ubutungane. Bimwe mu vyaha yagirizwa nivyo vyagirizwa Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, akaba yaranasabiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose mu mpera za Munyonyo.
ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, naho utarafyondako urafyondako hama ube uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ata na kamwe kavuyemwo.